Musi twari twazindukanywe no kwimbura ibiraya, igihe ciza cyo kwimbura. Hanyuma turashimira Imana cyane ukuntu twasanze bimeze, byarahabaye ni byinshi ni binini. Turashima Imana cyane ko umwimbu wagenze neza. Umwimbu wagenze neza kubera ubwa mbere umurima twawuteguye neza, hanyuma imyavu ikenewe kujamwo twarayishizemwo, kubagarira byose bikenewe twarabikoze, hanyuma umwimbu ugenda neza. Ariko ahanini suko twakoze ibyo, nuko Imana yabanye natwe mu guteragira. Twarasenze Imana kugira ngo Imana igwishe imvura, Imana yakisha izuba, izibane natwe, ibane n'iyi mirima, bize bigende neza. Nico gituma mvuze ko dushima Imana ko byagenze neza, ko twari twasenze hama tukaba twishuwe, tukaba twagize umwimbu mwiza. Kwimbura n'igihe gikomeye cyane, kandi mu gihe cyo kwimbura n'igihe cy'umunezero. Abantu baranezerwa kubera babimbuye, hanyuma kubungabunga umwimbu naco n'ikindi. Biba bisaba yuko umwimbu abantu bawufata neza. Nivyo hariho igihe umuntu agira umwimbu mwinshi agashora, mugabo ntibibagire yuko umuryango ubukeneye ibyo gufungura, ntibashore cyane gushora si bibi. Kuko umuntu arashobora gushora kugira aronke ikindi adafise, ariko hariho abashora kugira baca kunywa inzoga, bayatware mu bindi, kumbura umuryango utaronkako. Ugasanga nk'abaserugo mu miryango bashoye baciye bagenda iyo baranywa bakaboregwa, bakibagira abana, bakibagira abagore babo, bakibagira umuryango muri rusangi. Rero no bahanura yuko hamwe no kwimbura umwimbu mwiza tukawubungabunga neza, kandi nka serugo akaraba canke no mu mama akaraba yuko abantu bose uwo mwimbu bawuronseko, kugira ntuje mu muntu umwe, kandi wari umwimbu w'umuryango. Uburimyi ni gisata twebwe dukoreramwe nk'umuryango. Niragi ya nyakwigendera yadusigiye ryo kurima. Rero turabinezerererwa kuko twarabona ko bifise ikimazi kuri twebwe no ku bandi tuba turiko turakorana. Rero tubifata nk'ikintu gikomeye cyane. Nico gituma nasaba muri uwo mwaka w'umwimbu, uwo mwaka w'uburimyi, umuntu wese avyitwararike, abafise amatongo bavyitwararike kurima, kuko birafise ikimazi cyane. Impanuro ni yuko ijya mbere ni yuko bokura amaboko mu mpuzu bagakora, kuko hari umuntu agira itongo mugabo ubunebwe ukamubuza gukora. Rero umuntu wese yokura amaboko mu mpuzu agakora, hanyuma tugakurikiza ibyo abafundi b'indimo badusaba gukurikiza, ari imyavu uko umuntu igendera kurikirana, kuko navyo nyene umuntu atavyitwararitse ngo arondere kubimenya bashaka gusanga bashizemwe imyavu nabi, ugasanga rero umwimbu ubaye nabi. Rero bavyitwararike, bakura amaboko mu mpuzu, bitwararike gukoresha neza imyavu dusabwa gukoresha, hanyuma mu gihe cibagarira tubagarire, hanyuma umwimbu ntuzoreka kugenda neza. Ariko kandi nibaze bari bagira gusengera imbuto, hamwe nuko duteragira, hariho Imana icituma bimera, icituma bikura, kuko twe tuheruka duteragiye ntituza gukurikira ngo turabuko vyameze. Burya n'Imana ibikora, nubwo tarinda gukoma induru, ariko burya n'Imana ibikora. Bazokura amaboko mu mpuzu, ariko kandi dusenge n'Imana muri uyu mwaka w'umwimbu, ko ari umwaka witiriwe kurima uburimyi, abantu bateragire, ariko dusenge n'Imana izoduhe imvura nziza ku rugero rwiza, n'izuba bikuranwa neza, ku buryo umwimbu uzoba mwiza cyane.